gangster. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtongo nguvu bwana Yesu kwa Kristo, jambo sana kwa sisi kwa kanisani. Unaposikia best vote unakuwa unapata ni KUBE drama. Asante na shukrani kwa subscribe kwa YouTube channel yangu. Inaandikwa ni JC Production. Na siku ya leo niko nizigimana Sandrine. Hama biti. Ni sawa? Neza. Na wewe vile vile tumekuona kama umeteuliwa kama kiongozi wa rais ya U.C.B. Kitu gani hasa ambacho unajivunia kwa sasa hivi? Nashukuru sana, lakini najua Kiswahili lakini nataka nikujibie mkirundi. Juu U.C.B ise Union des Cinéastes Burundais. Nataka niseme mkirundi juu tunataka population ya Barundi njoo ijue sana yo kundi letu. Yawezekana U.C.B isiwe imetambulika sana kwa hiyo jina ya U.C.B. Unaweza kutuambia mkirundi tafsiri yake, labda watu watakuelewa kizaidi? Asante sana. Okay, na changer naenda mkirundi. U.C.B ni Union des Cinéastes Burundais, ni ishirahamwe tusana batanguje nk'abakinyi abantu bakina amasinema n'abayandika. Ni ishirahamwe rishasha ririko riravuka, twagiye hamwe nk'abakinyi abanditsi b'amasinema kugira dushinga urunani ruzodufasha nk'abakinyi b'amasinema, urunani ruzofasha nk'abakinyi b'amasinema b'Abarundi, tuje hamwe ari gikorwa dukoze tugikorera mu runani kugira sinema mu Burundi irushirizeho gutera imbere. Yaweza kufikia miongoni mwa watu ambao mko nao makamu wanakuambia wewe unacheza movie havikupendezi kabisa, labda comment hizo unakuwa ukikutana nazo sana, ni kitu gani hasa ambacho unafanya unajibia hapa? Mimi mwenye nazo naambia aka nashanje naenda mkirundi, umuntu yombwira ivyo utingo sinema ngo ntizikubereye, ngo ijya histoire ntikubereye, benshi barabivuga ariko nabantu bataba batahura réellement icari cyo sinema ntuyikina kubera ikubereye, ariko umuntu wakina sinema kubera bashaka gufasha, urishira muri place ujya muntu buri kurakinako kugira umufashe. Sinema si kuvuga ngo ibikubereye canke ibikubihiye, essentiel nuko urandika histoire ishaka gufasha umuntu muri domaine kanaka cyangwa muri domaine kanaka. Ivyo abantu bavuga ngo ntibabikubereye nuko bataba baravye le contenu d'abord iyo sinema uri kurakina, sino abantu bavuga n'abantu bataba babizi, sino histoire yose iragira umuntu yigisha, abarimo conclusion, umuntu agashobora guhinduka mu ngeso kanaka cyangwa umuntu agahindura ingeso ziwe kubera sinema. Kandi turafise abantu benshi sinema yafashije cyane. Sandrine, tunaona kabisa kama tayari umeshazifunga pingu za maisha. Inakuwa vipi kufanya movie wakati uko na mume wako? Hauhisi kama kutokana kazi yako ya movie miongoni nakwambia mlimaji bora huwa achagui jembe. Hauhisi kama kutokana kazi yako ya movie na tayari umeshakuwa na familia yako, aidha mume wako akukatazi kabisa kufanya movie? Asante sana. Kuri ico kibazo umugabo wanje d'abord ntambuza kina sinema, ahubwo niwo muntu wa mbere fisa shigikira, arabikunda kandi aranshigikira cyane. Abana banje baranshigikira. Yes, ndubatse, ndafise umugabo, ndafise urugo, ndakora akazi kandi ndakora na sinema, vyose nk'umugore. Abagore murabizi ko batubwira turi maboko gihumbi, vyose ndabishira hamwe nka avance. Kandi umugabo aranshigikiye, abana baranshigikiye, kwanza abana banje n'abactrice barakina mu masinema atandukanye. Nta muntu n'umwambuza vraiment ukina sinema, ahubwo baranshigikira kubera barabona ko sinema ari ikintu ciza kirinjiriza urugo kandi ni ikintu gituma abantu benshi bafashwa, nico gituma bashigikira. Hapo unaweza kutuambia kwamba sinema kwako unasema kama ni kazi na inaingizia familia, labda na kuna baadhi ya malalamiko fulani sehemu tofauti nakwambia sinema kabisa haina maana, haifai, haina mafaa wala haina malipo. Kitu gani hasa ambacho unaweza kuwashauri watu kusema upate kile kipato chao fulani kupitia movie, wakitafutie wapi? Abantu bavuga ko sinema ego ntiyamiri kwirinjiza kuvuka itangura. Sinema urakina Imana ikagufasha ukinjiza amahera ukaronka uburyo, muguga kina n'iyindi ukabona ntibigenze neza. Kandi c'est normal muri commerce hose n'abantu badandaza ibintu, c'est normal ubwo buzima nabo nyene barahura nabwo. Urashobora gukora iki kintu cyangwa ukarangura ibi bintu ukaronka amahera vraiment ukavuga je suis fier y'ibi bintu nakoze. Hakagira n'ikindi gihe nk'ubu muri corona hari abantu bari baranguye ibintu byabaheranye, ubu
bameze nk'abahomba gatoya. Natwege muri sinema nuko hari igihe usora sinema abantu bakayikunda bakayipfira bakayigura cyane ukaronka uburyo, kandi hari n'ikindi gihe usohora ntibigende neza. Mais ufise objectif ufise vision urabandanya, kubera atari uko nabajye badandaza bose uba barahevye, kubera haragira igihe bahomba bakunguka, homboka. Tunazoea Sandrine ni miongoni mwa actress ambao wanajituma sana haswa kuendeleza sanaa ya Burundi. Na unaposikia Sandrine unakuwa unamsikia Sandrine wa miaka ya nyuma, mwaka mmoja uliopita kama na miezi 4 imeweza kuonekana rasmi movie yako imeitwa Umugore w'Ubwenge. Na mpaka sasa tutegemee nini? Kwa maana wengi walikuwa wanajua kama tayari umeshastaff filamu. Asante sana. Ego ifilme meruka gusohora dufashanije n'abandi bantu hitwa Umugore w'Ubwenge, yasohotse muri Max. Afete je ndagerageza nuko nyene uburyo butankundira, ndagerageza gukora amasinema ari à jour, ibintu biba biri à jour, nuko nyene hari ibintu bica bincira mo sino nivyo mbashaka gukora. Ariko apart Umugore w'Ubwenge tuko turategura n'indi sinema vuba, abakunzi bacu turamesheje ko tuzobereka ikintu gishasha, muzorira kandi muzotwenga, mwitegurire filme shasha iriko irakogwa, nayo ndababwira izina kubera muzoyirabira, ivyo kigiye muravyo ndababwira histoire vous allez acheter. Okay. Alafu movie zako wakuzitaka anaweza kazitoa wapi? Movie zangu premièrement ndadandaza amasede. Umuntu ashaka sinema yanje ndatanga ama contact cyane, sinema iheze umuntu ayikeneye arambwira akayigura, uburyo bwose ushaka kuyiguramo urashobora kuyironka. Hanyuma ndafise izina nitwa Nizigema na Sandrine kuri YouTube, ariko ndiko ndahindura gato, ndafise web TV yitwa Wise Woman TV, niyo ubu ndiko ndakorera ko cyane. Wise Woman, I'm the Wise Woman, ndiko ndakorera cyane kuri Wise Woman TV, kandi vuba amasinema yanje yose niho ushaka kuyashira, kubera ni ikintu ndiko ndubaka meme si kitarakura cyane, ariko ndifuza ibikorwa vyanje vyose ko bizora bikorerwa muri Wise Woman TV. Hama niye production iriko irakora Ireresi yanyu? Ireresi giri sohoke en fait ni kibombe kida ikikorerwa muri JC production. Nichukue time ya kusema asante sana Sandrine. Asante sana na mwe. Asante sana All Black, asante sana Amza Tusli, asante sana Najmaro, asante sana mtu wangu wa nguvu na Fanny nge fresh mjini. Behind camera ni Amza Tusli, light na muona Pati Masifa. Tunapiga leo.